Ndashaka gushimira cyane wagerageje ko mumunezero nukuri Imana ikumpera umugisha kuko maze iminsi burya ndi mu bibazo biteye ubwoba ndi mu bigeragezo bikomeye rwose ariko ukomeza kumba hafi nkamubyara wanje ndagushimiye rwose bivuye ku mutima sinumva iyo bimbwira ukambwira nk'ijya histoire ugaca unta ukagenda nawe nkuko abandi bantereranye sinzi iyo nari kubangeze mu mwanya sinzi agahinda nari kuba mfise ariko ndashima Imana ko nashoboye kumenya ukuri habibamwe ndabizi atabavyeyi mfise nzokomeza kubisengera kugira ngo Imana ikomeze ku mutima wo gukomera mama kuba warabimenye kandi nivyo vyiza kuko umenye uza kwitwara kuri we kimwe gusujya inyoko wanyu nayo kugurira amakosa uramufata nk'umuvyeyi kimwe gusa aho ukoreye ikosa rijya kosa ubyinjiramo nawe umwereke yuko ntari kosa yo kumwereke yuko itigeze rikubabaza hajya nawe azo kumacira umwana murera amakosa akamwigire n'ingivyo ndamukorera ibimugwa nabi wenyine azobona ati reka ndekane kimwe gusa wewe uramusonera umwubahe mu munwa ceceke ntari senge nzogerageza nze twicare hamwe nawe tuyage kimwe gusa namba atazava yibaza ati ngo namwubahutse biki gusa je nzoza gusa tuyage nawe Suruzo bikora uko nyene ntageze mu yage kumbura Imana izogira ico yikorera ciye muri wewe hama merci no kuri fana wanguriye nashimye nari maze igihe burya ntamufana kubera nta mwanya ndonka gusohoka nanje ngo nije kunezerwa nk'abandi ndi mu kazi kenshi muhira iki giheze haba habonetse ikindi gikorwa ntejeje gukoropa kugorora guteka umva umwanya wose mba ndi mu kazi ariko no munsi n'ukuri Imana yabikunze nanje ushobore kubona ko hanze hariho abanezerwa ndagushimiye rwose koze kweri gushima icyo nakubwiye ni byinshi ni nyinshi ikindi naco uzokwitware neza kuko iby'isi birabesha kandi birahenda no twagwa n'ivy'isi uzogira ingorane tumwe kwanza urabe amagogo urimo agahindurimo nyuma nitwara nabi rero cyose uzoba wongereje akabi mu kandi kuko hari igihe Imana izobona yuko nawe izogurisha ibone yuko nawe amari urimo n'agahindurimo uzobive wirinde n'abahungu bazobakoreshe ko maze ko nabagufashe nabi cyo gatireka rero uyu muntu agenda ndamye azogutamubona ucibwe mu zindi ngora nuko ndabigusabye Kaneza nkuko umwana w'umutima umwana w'urukundo komeza kunyura urukundo ukomeze no kwihangana kandi rero n'abandi benshi bafatira umuntu mu bibazo arimo atireka dufatire hajya nyine uzokwihangana kimwe gusa musi nawe utawuzi uzoroha kandi uzoyishurirwa merci Julie atugende utaratwirira kandi ndagusabye no kuza kumvugira kwa mama ko aya masaha ntahiye ko sinzi uko ndaza kumusanga meza tugende kugira ngo nkore ibikozi ko kumugoroba Julie umvuge Sinabona sikufiseshe jiyo bidujya ntacyo napfutse ntundenganye
sheri none kubona nagushaka kuryama mwiri barabara we nawe yaje tugenda si hafi wambonye kwenda gukumbuye sheri kaza munini jewe mumukuru ku ndaro uyakunda mutsa gusa mama ishirira arakaze azokwirongorera nitayeho ko aravuna cyane wakwanze ko amagongo nzene mama uratse kuna kazi yo aha nararusha aragutabira nahagaze abona ndakubagabaganye no muhira ica tangura kumparura amahera nyigishije kuva mu wa mbere gushika kuri kaminuza yewe aba bamwe nabo bakwiye acha nuko je ntashaka byose nyine kwa ndiyubaha urabona sishaka umukoro ku ndaro ngo umegenda ega sinye nakubwiye ngo uzomuko ku ndaro yani nakuze kuza kunda muzi neza bagabona uno musidaje ndagarutse kandi hirya yejo jewe je ndiyubaha wone uteza kumutsa nkubu ahubwo shiri nyene ahubwo uzoza utumva rero shiri ifu kuzaza kundamutsa nyene uzaza kunda reka shiri nkubu tukwakica ngako barabara sibwiye ana nkubu tucenga bisarisha kwa rumuni yashaka kutubona akajana kwa mama wawe ngo nkuje nyene munzi wanje twakiyugarana nk'indani gaturi nk'umwe bambe tukaja tukica muri saro tugatanya nyene nk'uko tukica muri saro nabo bashaka kubibona ahantu bose bavuga ati ntaki shiri uzoza dutera nko mu nzu sheri we shakumenyera wewe shiriwe none zo ndabenda kwenda none zo ndakunda shiri bandindira kwandika abahungu b'ubu turabazi utanga kumbwira ngo tuje mu cyumba ngo twiyugarane sa sinabyo twiyugarane ako reka sheri harege nyine uko uravuga bana nka uje nyine uri kurashona impuzu ashaka gushona impuzu asanyene urushinge rwa tubiye ku mpuzu ndabona uravuga mutayere okay tugende pore reka kajambo na incorotswe tuzica nyine muri saro utere inkuru nyene nk'icyo nakiza nka wewe nyene tunafata n'akaya twigeshe reka niwazi ko je ubwenge David sibiri none sheri ndakenene na kuja bidabwenge nciye nawe ubuci ndabukunzizemwo ndakwigishe umenya kuva mu wa mbere gushika muri kaminuza katare wabonye indimi mugabo wariyiga no businika reka kwazi kibazo sheri ubu nushaka kwigura utuvuta wewe none kino mwe hana mvuta wiguriye nayo nigurira ni mama ngurira jewe okay jewe nje ndakugurira ndakubwira basi kuva mu bintu bya brand sibyo nukuri mama wanje nabikubwiye arakara sise mukuru wanje wewe hamwe arenganye n'ungaguza akabona turi kumwe kumpanura mpa kuryama turarampanura ngiye kwishuri tugenda mpanuye urumva rero niko ndabushaka kugira ibintu nk'ivyo uri kurambwira wewe cyava bingora sheri jewe ntahure nabisheri ubu kiragaze nyine kuburyo ntahura neza nk'umwana mwiza naho nirabura sheri mbwa hano uri mwiza uri baby sawa rero sheri naho mama wakaze muko akabakaze niki zijya mu rure baguha nshaka kuzigenderere zikubemwo ngo bashobana nk'akarorero azobushiwe bisanzwe bikunana cyane birananira wangu sikubara uzura samara aho gujisha gucisha ubwenge na sheri urana nk'ubu nk'akarorero urana office machine ushaka gukura nk'indirimbo mu machine isha muri telefone bisa ko office US ugacicumeka mu machine ugacumeka muri telefone ugatransfera yandi ndirimbo ukasha mu telefone rero nje nshaka uje muhira yego tubigiranye ni machine je dufite ko ndi machine nawe telefone hagati yanje nawe wategeza kuba hari akantu kaduhuza aho kantu kaza barakakaye n'amasirabizi hama ndakwigisha sheri mfata byo ndibiri iwanjye bicomeki wawe ndabigutransferemwo ubyakire wango kwishure twese cyo tuba uzobe madame ministre nanje cyo vyumva nawe reka shira ngukunda ahubwo sheri kaza ko twimirije intuzenya sheri cyari tutofise kibazo ejo sheri zoze prema dufata umwe yawo kwiga ibintu by'abaprageshe tubibwemo ivy'amabrage sivyo turimo bibi yesu zoje guzoje umviriza ndakwibwirire navyumvise ivy'amabrage sivyo turimo kandi je sindi muri brage sivyo urasumba ubwenge bwo kwishuri koko ndabizi mugara mu buzima busanzwe uransoma shaka ko umukobwa witangaza shaka rero avuze ko mama warakaje no mushika ahubwo reka tushe tugende nyene sha tugende ngoshire mama abanze mu gatonya kanda turabivugana turabivugana jena reka shaka kuba wugirisha by'amapiyete haguruka tugende hanza shiri aho shaka ico njaniranye
wapi Shije urukundo rero urukundo rwo guhatiriza she urukundo rwo guma tuvyonga umenga ni tiyo yazivye amazi sheri ubyo so tuvyiho za sheri uraba nyine sheri nanje nezereza uzobanza rimwe iri ndagutumiye muri uzoze rimwe iri ryonyene muhira rimwe hama ni waza muhira rimwe icyo uzobona uzocumenye yuko impamvu cyo ndakwanyira sheri banza rero nanje rimwe je ndoshinza gatatu basi bamvuna amaboko n'amaguru amaso yanokore uraze rimwe je nzoza gatatu Shirika kukume wizanisha ibyo nini wetegura umunsi uzoza ndaguhe connection y'umuti ku buryo umenye uco ubwenge sheri were nama nakubwiye we hajya guhamagaye muhira uca ugenda wiruka ahubwo na taxi wanayifata ahubwo ugende gusafura urafyina ndaguhanura misi yose ngo ya wigira zeze gusa hakugenda gusa umweke kumukunda kumwitaye ngo muvuga ngo yanga je sinagusanga mihiri wanje mviriza wereka ko umwana mu mutwe wigira umubona twe kudashaka kunyumva jewe n'ukuri je ndarambiwe nguma ninginga umuntu adashaka kumva Imana irihanga none burya wakabaye nawe umeze urumva ngenda mpamagariwe ngende mbeho waruzi ko yibanuke ujya waruzi ko yibana ari umwe nta muntu numwe babana yibana wenye ndamusange muhira ibyo kurikira we wumva ari biki wo kufisa ubwenge uko niko mumeze ahubwo bera je unakumvirije kuva kera numiwe uribuka ingene wahanuye divine agenda kugwa mu rudubi uri kubwo kumuhanura nabi si byiza ibyo Imana nibikunda hakumuhanura kugira ngo agororoke nyene amuhamagara ashike mu rugo bayage ubu harageze kuri kuramuhanura kugira ngo agende kura mu muhungu abaye ngo nuko yibana wenyene no oya ngo nuko dukundanye gukundana bisigura nimba ari uwisezerano giwawe nuwamuhamagara muhira nta kabuza ko ikintu kizokoreka neza bizogenda neza nubishika mu bavyeyi hamare nawe Joel nimba uri kumviriza amajambo ya Greta canka yiwanje ufise guhitamo si je sindikunda kosha nabi ndi umugenzi wawe urabizi kuva kera rero kuba umuhungu agukunda ntibisigura yuko ngugiye kumuraba ngo hari ivyo mwokora oya murafise kuyaga ibintu bijanye n'urukundo rwanyu sima ko ngo hari ivyo uri kuriyumvira divine bijya vyarabaye ariko si je nabikoze rero nawe nk'umuntu akuze arafise guhitamo kuko maze kugira inshuro nyinshi narusha rero nk'umuntu akuze azi ico ariko araronda muri kazoza kiwe hitamwo Bela geza ngaho tureke guta amajambo tureke kuja hirya no hino inkuru yabaye kuri divine si inkuru mbarirano ni mana we yaranyegereye arambwira ati Greta urazi byambayeko ndambwira ati ibiki izina ryaje risohoka ryaje rivuga ko ari Bela ninde isuye nyene reka tuve no kuri murakoze je sinumva ko yuko noguma ngaha turiko turaterana amajambo hirya no hino ariko ico no kubwira Joel sindi mbukunda Imana nakikubwiye reka gukurikirana niyo nzira umviriza honyine mama honyine mve nimbere umujya mama ntimumuzi mwebwe uwe mama ntumuzi kunameze nta kibazo umviriza sister ntumuzi kunameze sister ngira ijoro n'umutaga bari karampanura mama wewe urabana iyo nyicira yo babunike umviriza ndakubwire ntibishobora gukunda ko kwinjira mu nzu y'umuhungu mukundanye uca usohoka uko nyene ico nikibaho mu bavyeyi kungene bakuze batwigisha abavyeyi batwigishije yuko umaze kwinjira mu nzu y'umusore atawundi muntu babana ari we wenyene ari mu nzu sindakubeshe ntushobora kwinjira uko nyene hamuca usohoka uko nyene ico nikibaho rero kuri ivyo cyo numva ko atakindi nosubizamo Bela ikebuke ureke kugenda muri iyo nzira uzokwicuza asha warugerageje kuvuga nk'iradi nakumviriye ibintu byose wavuze nanje ngo nanifite abantu ndiko ndahanura nongera nyagi asha n'ubugenzi bw'iwanje burahagaze mwe musigare ngaho ngo ndiko ndavuga mutumva asha naho uzambona uzorengana urumva rero niyo misiyo wari ufise niko kazi ujejwe
mana ndahuye ndumukoshi kuri uno mwanya mana yanje uyu munsi ni uw'imyaka gusa sinzi nimba ukuguru natanguje ndagufasha rero wa muhungu wumvirije niturinde turavugana menshi we mvida ndakubwira sindiko ndavuga ariko burya je mwanya hewe ku mafaranga mukobwa ndagutwira nuko umviriza sira amafaranga ngaha kuramenyesha mu bantu amafaranga uranze hewe okay umviriza reka basityoroshe barenda kubwira reka ndakwereke icyambere wewe ivyo bintu bikura nambwira d'abord banduce bugufi hanyuma tubivugane bukebuke ku mafaranga je naruhiye waravunitse sira amafaranga ha nitwigo turavugana menshi umva warabonye ijya munsi uncitse muri uwo munsi uranci ntuncika ntunze sindiko ndiruka jewe nturi kuriruka amafaranga twabikoze mu muco mpa amafaranga none hari ndiko ndavuga umvira ndakubwira twe twavuganye ko kugira ndaguha amahera yawe unyongera kamwe gusa none wewe kugira ndaguha amahera yawe uravyumva aho uri kunkorako mukobwa uce bugufi nakubwiye kuko yabizi nto nankubira wero uze tugende ndaguhe amahera yawe gusa ubanza kumpa nani ndakongera aho utagana indero uranadedeba ngo uriko uravuga kubahanisha muhungu shira amahera nyarutsa aririrwa ndavuga n'amajambo menshi shira ha nyarutsa wewe nyarukirita mu minota imisegonda kwanza umviza riha kwisayisha no mu bantu ndabo mviriza insiguro zawe ntazoshaka kumpa meza amafaranga maramaza mu bantu ahubwo wowe uri kuri maramaza kandi anakari mwibarabara meza amafaranga we ntirirwa turakorogana mereza amafaranga yawe mereza amafaranga yanje wa mungu nakubwiye ntavyo watahuye nakubwiye nti ingo tugende ubunyene amahera yacu yaronka ndagurira ukuboko none ndakurira ukuboko umfashe uko mwibarabara kandi birabibindi kandi uranyitiranye rero tiye nta bintu byo gushima meza amafaranga nyaruta niko ndayitabura ndicu iki akana bakobwa kumva Hani, uravyogeje? Ndavyogeje ejo. Kuva iyo wahereye? Nane ndabihejeje. Uwo mugongo Bwa vyari vyinshi. Bana navyutse ngorora za mpundu za mama. Yego shane navyo. Hamaka nje ndagiye. Ugiye hejuru? Ngiye kugena n'abandi bana. Shajuru. Ugiye kwigira he? No wigira ngaho munsi hora wigira. Kandi wowe usigaye ufise ingeso yo gutaha utevye. Jo uri kubigira he? Kane. Bona urangire mu nyisho karenze. Rega kane iyo uba uri kuramanura misi yose mba ndavyumva. Nigana n'abandi bara no kuri nta bintu byinshi je mba nagiye muri byo uri kuri mvira. Nuko zutuza. Rega ndakumvira. None kubera ko uciye wiyumvira ivyo ndiko ndiyumvira. Reka ndakureke nama ndakubwira ndaguhanura nka mukuru wawe Joe. Ana mbayeho nabi ngaha ariko ndagukunda. Nuko ndagukunda. Ndipfuza ko baho neza nukuri ukazoza amashuri yawe neza atangwa nuhuye nazo. Joe ni witware neza. Buri mwanya uri ku telefone. A message usohoka urupangu wiruka ugenda ugaruka. Joe ntavyo wahorana.
genda ntango hano ugende wige gusa amasaha usigaye utahira sinzi mama we kanabibona data kane reka kunyikeka kandi sinjya ko ngenda ubabaye kane ndabizi ko nkunda sivyo ndabizi ko nkunda kandi unyitaye unyumve kandi unyizere mba ndi kwigana n'abandi bana sivyo kane sawa genda wige gusa amajoro usigaye utaha sinzi ko na mama abibona sinzi ko jewe jewe ndabibona nzohora nakare sivyo sanye n'ikintu gisiye kimbabaza hora basi uniyiba ukanafasha akazi niko ngamuhira muga nta n'ikintu na kimwe usigaye wibwiriza ngo nafasha n'ukuri shajowe ga nange ndaro ni nawe ko mama aca gukubita wenda gufasha jewe narigorewe sha narigore namaze kumenyera ndage basi ndatebuka ndaza kugufasha byo kumugero sivyo ni Soweto wambonye safi gusa biguma witakaza muri no minsi gusa sinzi impamvu urambona ko natakaye ntaratangura kuja kubyatsana ngendo byasije simwimwe jewa ndakijijwe kweli gusa rero man n'icupa sinkorako wezo byose bigisha ngo wakijije je ndibaza ko icupa ryawe nkejo nori habwa ata n'icupa sinkorako nkorako icupa gifana gusa oka ona wewe ukazomwifana je nzohenda gufata mu bagenzi banje ndabikubwira mubimpora ko nkubita igitari mu misa na pastor agashima wewe aha wewe mbere inzoga wewe woziheba usaza ikintu kicokunanira abakobwa baza abana wewe abana bamaze imisi mugenda n'abana bahe gushaka kunyagiriza n'ibitari ewana utwana twose turemvye ndatumusanga hehe kwa Zuru kunyagiriza aha mwisitewe bazogupfunga bazi nk'akana ryari muri kumwe jewe ntakuzi oya akana gafise gase John ya bajaji gafise inzobe ukuntu oya mbwira ari hakwegereje je kandi j'abantu nkawe zima ndabakunda mvugisha ukuri jewe umwana w'umukobwa w'inzobe ameze gute afise ibintu zewe dusuko tumeze ukuntu nyene mwana tudrede afise inzobe nyinshi zororeka kwireka kandi rero wabona Kaneza nose wonyene ndiko ndavuga najya yitwari kumwe kwere misi yose mwe muri kumwe utagati mpasi raveti yangu nanje mbeho ereka naye ntabangera natanguye kumuma gusa pasi Zuru sha wewe gupasi wewe umbwire ujya n'umwana wawe cyane mwana wanje ndagira kubyara umwana ngana kuri umudemu wawe usigaye uresha demo wanje ujya n'umudemo atari umudemo wanje ujya ni muvyaranje oya turavugisha ukuri none no kubesha binyungukira iki ni muvyarawe gusa ntaravyara oya ni nkumi n'ishuri yarahejeje bezamanye uri umugenzi kandi uraziho twamye duhuza guhera kera sawa yego man je nzopfuma nshora kwera ngiri sivyo nzopfuma nshora ugana ujya mudemu Yohana nyamba imana yamuhezagiye gute cyo mudemu nubwo no ntasinziriye ndanamurota naramukunze kwera ndakubwira reka ntumbore nabi ndakubwire man je ukuntu uko ndakuba n'ukuntu uzije unyuba no kwirekana na muvyaranje oya reka impamvu ndabikubwira ari impamvu niyo mpamvu ndavuga ati rekana nawe namuvyanje kandi ndabigusavye vraiment ndabigusavye nkuko turabagenzi nkuko unyuba naje ndakubaha biba ariko bimeze muvyaranje Kaneza urekane nawe kandi ndabigusavye nkuko uri umugenzi unyubahiriza uko nyene n'ukuri oya kweli wewe reka ku basi none wewe mbewe ufatike kwanza d'abord rega wewe usanga nkubi nk'ivyo uri kubigira ndafise amahera nta jewe ndaguha moya je nambe cyo ushaka kungurira kwa muvyaranje kugira uronkere yo muvyaranje
nukuri ayo mara uyagumane ntayo nkeneye nukuri uyagumane mu byanje umureke kujya nyene we nawe urasare shama namba ari ivyo kwanza ahubwo reka amaguruke kwanza nigiye ugenda je gusa ujya mudemu ndamukunda sinori sawa kumukunda siwe ariko rero ugo rukundo mukunda rero ntago nkeneye kwa muvyaranje rero wowe ndikunda kubuze ko niwumve namba ari ivyo mamagare kwanza mbisa kwanda amaguruke kwanza nigiye Joela! Jojo! Joela si hari. Ni karibu. Amahoro. Amahoro. Sawa. Yego sawa. Ana karabarende. Kimeze neza. Sawa. Ni sawa turashimye. Yaba yagiye hano Joela. Joela hari hano yagiye sinzi gusa ntiyambwiye ibyo agiye gukora yambwiye ngo aragiye. Yaba tewe. Sinzi hari igihe agenda akanyaruka n'igihe ateba bivana n'ibyo bagiye gukora. Yego. Sawa turamureka ubwati. Chris yari yaje mwiga. Chris? Muri Ghana? Oh. Nje twige yarambaye ko atumba maate nje tu explica. Nibo. Usabye bene ndakubonye uzanga. Niko nakunda gutembera mu maje ndumva nawo mu rugo sinkunda gutembera kenshi nkunda kwigira muhira uko yabinsabye yambaye yuko bitokuna ko twigira ku ishuri acabanza kumuexplica ngaha nyene. Nkuvuga kenshi rero muri kumwe mama kuri muri Ghana. Yoje no mugenzi wanje wa hafise ni wamhanura no duhanurana no dupiranya no mufti. Nukuvuga niyo yatevye gutaha mama muri kumwe. Biba byavanye n'ivyigwa rifite mu ishure kenshi niyo bishitse ati mu nzira hari gihanyira ashobora gusonga cyangwa bivanye n'ivyigwa twagize ugasanga turatevye. Burya buze ngo witwa gute? Nitwa Chris. Chris. Burya rero bya Joela ntabwo ari umwana mubi. Umwana mwiza cyane. Ndabizi. Kandi akundana yubaha. Gusa inyifato asigaye afise mwino minsi. Sinziza. Yo hari mege bikoma mwigisha nko mutenze mwigisha ibyo biharura mwigisha ibikine muri kwa mwigisha iyo ngeso. Vraiment je nzonyifata ntazonzi gusa cyo ndamuzi ko n'umwana mwiza yumvira nyene akunda. Chris. Reka ndakubwira ijambo rimwe sivyo. Sinibaza ko mwishure rizima ari wowe wenyene uciye ubwenge kurusha abandi bose. Joela hari umwana yumvira, Joela amfasha akazi ngaha muhira, agaheza kwiga akaza kora byo ndimwe akamfasha. Ariko mwino minsi buri mwanya wari okipe telefone. Nagusavye umwihoze Joela. Umure kumutesha intumbero. Ndaza bahungu muri iyo rero kugira ngo mushura gucisha mu nzira abana b'abakobwa. Ndagusavye Chris. Urabane na service zawe. Joela umureke. Nimba wumva ko tuzomufasha, uzomufashirize ku ishuri. Après y'ivyo nturamurondera asubira ku murongo yariko Joela uriko uramubera ikigusha wewe kandi dira neza ntashidikanya ni wowe kenshi mwaba muri kumwe ndabizi neza oya reka kwigura uravuga byinshi kiniki just nk'umwanya mfata ubundi abantu naho wowe uri mwene wabo aho bari kubanza ukanashimira ukavuga ati karibu wicara uruhuke je ku ishure Fata mwenye wanje nkamwesupika nkamwigisha hageze igihe cy'ibibazo ndakora nje munyeshure wa mbere ku ishure rizima bafise nciye ubwenge mukao ndemera umukobwa wanyu kwanzi ari faiblesse mu mutwe atantuzenya adafata no mu bwonko no mwese baguta bitinjira ngacata umwene wanje ngaca ndamwereka akimuri wanje nandika yo yimura mukao ndaje munza turi muza ko turataha aransaba amahera y'ibarafu no abashonje amerewe nabi mugabo ndaje Chris iki niki akuno kwishimira frere mugabo abantu mwabaye gute urazi nk'izuba ridukute kuko aba university urazi ridukute turi mu barabara turiko twasaba tugira tuba no utwunguruza mugabo je nkwemera nkamwi Okay Chris
mbe ntihe wabonye ko umwigisha aza kwigishiriza umunyeshuri muhira Yabanye ko umunyeshuri. wayibonye ikindi naco Joe yasiki George ndazi ko aciye ubwenge ndagusavire kumutesha intumbero yakumutesha intumbero ariko uranyumva ndiko muvuga nka mwene wabo ndamurondera ni neza nkeneye ko Joera azotetura umuryango yige twenga mama ntabana y'ibijuja tunze mu nzu Sawa, wowe urambwira ko naje kumuraba bisiga navyo. abahungu bimbura bugirire gusa aho muhendesha imbombo nizo barafunguza ngo ni ibintu bizi muri kuramuhereza nivyo biyobya bwenge rero buri kuramuha ko na Joera narindiye ndamubaza nini ngi ntabwirwa igirwa nuko amasatu kuye kandi wankugarurira impene hafi yamara kurenga imirambi kabira nkayo nama ndaguhana ngo ntibumve none kandi iyo migani yose wagaciye iri kwiva kuki wanka bangwe ntiwankaza na turabe wanciriye imigani myinshi ariko sindi kundatahura impamvu ndakubwire Joel kandi wowe wahindutse ko usigaye ushaka kunkarira sana showe sindagukarira ndiko ndakubwiza ukuri ndiko ndakubwiza mba ndiko ndabona bana ho kenshi mama mengo ntatwitayeho kuduhanura hanini nuko adukarira ahaguma tweka yibaza hajya mu kudukarira kwacu ngo niko hari impanuro Joel azawishima ko arose mwene wanyaguhanura none kandi iyo wahera incira imigani nakubwiye urase ku ntego umbwire gice ibintu wakoze wahise kumbarira muri iyi misige wampindutse umubwira amajambo yafunditse y'imigani ntazi icyo sigura je sinzi impamvu nene gashakane urabona ukuri ndemera mama kankubita ndemera n'ukuri mama kadutukira hamwe nkakuvugira sinigera ndagutana urugamba ndemera mama nkemera no gukubitwa nkakubitwa mugabo ndiko ndakuvugira ariko wewe ugumuncira imigani itabushoboka itabaho none nagizene nakugiziki imigani ko nakubwira ntishobotse ntibaho ndiko ndakubwira ari mba wumve ajya amajoro yose igerara wanka kwiga neza wanka gufata umwanya ukwiye kugira ngo ushobore gusoma uri ku telefone uganira nujya bashaka wihanoresha Joel shake wihanore uje ku murongo umenye neza ko isi yabaye nabi abahungu bo mwiki gihe nta kintu kinini bakwakuronderera kiretse kugirira nabi kuko icira ubuzima mbe hamwe hari amashuri mbe wahacikiriza hagati ngo kandi kurondera wibaza ngo azosakaye kwiruka inyuma niko wibaza Joel ntana gato ivyo bintu bize byo kuvugira mu migani ya mama Desi ndiko ndabitahura ivyo navyo danye n'ibiki ngo urya andara ndandika ama message ibiki ivyo navyo ni uwo urya ndara ndandikira ninde ntawe nzi rero haje ucugira amashuka ukinyegeza ukifuka ngo sindabimenye Joel nta kintu na kimwe wakora sindakibona kuko ndakuzi Joel reka basi ndakubwira Chris wawe yamye kukuraba muhira yamye kukuraba waje kukwigisha waje kukwesplika mbega ho Joel utebe uhendeshwe imbombo ni barafu ya desa canke 300 ari yaguhendesha Chris basi yone mbaba wanyote uvuye ku ishure ko tudashobora basi kwihangana ngashika muhira ngo amazi canke uvuye ku ishure wanyoye amazi ugira harabuzi bamba ari hari Joel yaguhendwa n'ubusa yaguhendwa n'utu tuntu ubona duto hari na kimwe ubuze muhira mbe okene iyo barafu hoho mu mafaranga mayago haje gusoma nukuri opfu mukura kwijana canke 200 je nafuma ndavyishirako mugabo ntuhendwe n'ivyo bintu akwigisha mu biki kugira utahijoro hari umusi Joel urumva ukuntu bikereye ko yaboroga ngaho uzokoma induru ubura n'umuntu akumviriza ubura no guhanura
kumbura wumve Joel nukuri ndagusabye uhinduke hinduka heba ibintu byo gutaha ijoro menya kuri umwana w'umukobwa ashobora guha n'ingwane mu ibarabara ashobora guha n'ibyago bya kubera kutabaye ubuzima bwawe kumbura wumve kandi ariko ntabirenze turakundanye gusa bisanzwe sindi umwana ndicunga ntugire ubwoba ndicunga kandi ndagusezerana ko impanuro mpaye ngiye kuzikorerako uhereye isaha nye impanuro mpaye ngiye kuzikorerako sawa Joel urakoze gusa ntuhendwe n'ubusa Joel kandi uzobibona sawa reka basi dutahe sa uri uwundi wonyumvira hano hari hanze imyanya n'akatiye nahise ndayimenyereye cyane ariko ntiyagoye cyane ngaha muhira n'ukuri kuko nta ndamenyereye ni rya mbere ndabonye kweri rya mbere ndabonye muri quartier yacu ubasha kwashira sinabwo babone kuko ndamwe munzi namwe bindi bazi oya je basi ndakunda gutembera abana bo mu rugo niko bivuga mbanye ndiyo kipe n'ibintu byo ngaha kenshi muhira nibyo ko responsable birakenewe none mwakinzwa n'amahoro bon singorane rwose kandi byongeye amahoro sinobaca umutima gusa ni ibintu bisanzwe gusa nanje kukubwira ko mama wawe yagwaye mama yagwaye umva nje gituma naje gamutanze yagize sinzi nimba vyamenga vya sinzi ko vya bitari bizunguzungu yahakibazo ca anemia yafise waje ntaco narindi nta kibazo nzi ko afise ko afise anemia afite ndimo wamusekurije igihe yatembagaye agwira urubavu donc yaguriye mwe naha igana asa no babaye mugasi byatari gose haba telefone yiwe kimira nk'igize ikibazo mama Hafu na muronde kai nkamubura ku telefone ibintu kirapasa basi yagiye kwa muganga nteye twamujanye muri kwa Kaneza oya ntabwo ikibazo ko igihe yatemvye hari abantu kandi barabantu umutima twaciye ntamwe yarazinanye n'ubundi twaciye turiyegeranya turafata taxi ari mu yahe service yari muri urgence gusa ntakimwe kuko nasize avuga nawe yanyori yasaha nabashimiye cyane yego reka byo nsubire ku kazi kuko utabikanda ikibanza hama uze kuraba usimbira hakiri kare nta ngorane nza kubaraba ejo cyane ko mugwe bandaza kuhaca nanje ngomba nce ngenda y'ubunyene yego cugenda ntugende gutwara ibyo kurya urabe gusuzuma hakiri kare